nawe urazi kudandaza kweli aha mu muji ubaza ko twamanutse kwere kwisagara me murakoze muzogaruke kandi okay sare urakoze Karibu. Wakina maraso ya mama. Akina maraso ya mama. Nimeshoka Antonio. Sishoka kwa maraso ya mama wanje. Kani akubwiye. Umutego wanyu n'ubeshi. Ivyo wabonye. Nigeze ya gatandatu. Kaza mu muryango wakiro ku buzima. Amaraso ya mama. Ari ububasha ugushika kuco ukeneye. Kandi ivyo uzorondera si uzobirondera, ivyo ni ivyo kurondera. Akirunywe komeza imbaraga. Hello? Hama jendo wa mukobwa nariko ndandaza amavuka kwibarabara baje kushorera. Arutuntu twawe noye ngaha, arutuntu wibagiye aho iwanje. Ego nije navyibagire ngaho. Ushaka kuza kubantu urebye.
adresse yaho tubizane. Sawa mzoba mukoze. Umva ni barabara riva ngaho nyene. Wanyene udandariza. Sawa ndahabona. Izero gira gatatu. Uce winjira za kubona usuyera. Sukiboneka kwa shasha. Nina heza kudandaza ndabikuze ndazi uzo buri muhira. Sawa na uwazo wari wese je nitwa EDMOND BABU. Ucha kwereka. Sawa. Ariko papa Rudoviko mwaramutwaye none nakandi ninobeye muragatwaye kwe muzogeza ryari kuguma munwara abantu misi yose papa urarengeje mbe abana bubu muzokumva kugeza ryari wewe uribagiye ikintu twakubwiye mu muryango ibyo twakubwiye mu muryango uravyibuka twakubwiye yuko ara karodoro ko mu muryango wewe umugabo muzobana wiwawe ntaraboneka ubanye n'umugabo umunsi ukabona arahwera n'ubunakwiye no kurira n'ubukwiye no kuza kundirira uravyumva n'ubukwiye no kuza kundirira mu muryango w'iwacu urazi ko harimwo akarondoro k'umuryango ikindi kigira kabiri twewe twakubwiye yuko tukeneye umukene umukene ikindi weho amenyo yanje urazi icyayatwaye banza urabe mu kanwa kiwanje nakubesha kuri umwana w'iwanje wewe mba narakunyoye amaraso wewe nukubera abana b'umenga ntimwumva hajya rero sinari nabikubwiye kubereka abana b'umutumba uzokumva kugira ryari
Icara. Hama wiyumva amahoro. Ndazi ko windiwe kuzuba, reka ndakurabira amazi kugira wikize inyota. Siko? Kariwa amazi. Natubabira nakanye gose kwa gasiya agafrigo twa twibagiye gukatsa. Ntacho ushangaza ndafika ndagufashe ntacho. Nawe urakoze gushima. Hama boss twatuntu mwibagira nota. Murakoze cyane. Mananje nagomba kugenda gusubira kudana. Hari ugwaga ariko rakubaba ngana. Ama we witwa nde? Nitwa Cecilia. Cecilia. Izina ryiza. Umunyagisagara. Yego. Jukuri kabisa umunyagisagara. No. Na munyagisagara ashobora gutura ibintu nk'ibi ama yongere yironderere mwenevyo. Liga boss ngatwe ko dukijijwe ibyo nitwobikora. Turakijijwe. Ni vyiza cyane. Ama Cecilia. Sa. Ndakubaza ikintu. Iyo umurovyi atereye igera mu mazi abashaka iki? Ndabona ikibazo cyo kugora. Iyo umurovyi atereye igera mu mazi wisanzwe abashaka kuroba ifi. Kandi ifi ari yo yose ifashe kuri rya gera arayitahukana kandi arabinezererwa. Siko no? Sivyo? Cecilia. Nanje kuba nasize kano kanajya kumeza dandari zako. Nuko narinda gukeneye. Kandi ndabona Imana yabikoze. Umutego wafashe. Ndazi ko bigoye gushoka kuvyemera. Ariko bivanye umutima n'ubunda kubonanya. Je ndifuza yuko wonyuzuza ukambera umufasha. Mega boss. Cetse kunge ko inzu yoba uyibamwo wenyene. Je ndi mushasha mu kano gacimbiri. Kandi mu muryango iwacu nitwihuta. Kuko nitujya ndiyeko. Ngerageje kukuraba. Ndabona yuko agasimbo kawe katarafunda urugo. Ubinyemereye twobicisha mu bugwa neza no mu bavyeyi. Ikindi naco nusubire kunyita boss. Banyita EDMOND BABU. Amunyemereye twobicisha mu mategeko. Kuko mu muryango iwacu ntujya ndiyeko. Nigga. Okay. Wewe usiku mshiri wanje ndio kugira anniversaire sinibuka ni tariki. Nibari ko 14, nibari ko 16, muri misi biko. Oya gasandorare ni sawa ntabwo gute sandorare. Wowe ushaka tuce twikora muri Namibi. Tuzoja muri Namibi. Yes nigga. Okay, so I'll see you again, motherfucker. Yes. Oh, okay. Oh, baby. Oh. Baby, what is the problem is it, man? Where do you go? Bahi. Umujyanda kubwira, je narushe. Ukora nyuma, narushe. Nta kuntu jewe ndumurima bateramwe imbuto zikama zirumba. Mu basubiri wacu kuruhuka. Ndagusabye umbabarire narushe n'ubuzima jewe. None baby, ico si kibazo c'imbuto. Naho je narongo nkiri muto.
nubwira ko no baserura imbuto nyene zidakomeye habwo cyo usanga ni ikibazo c'umurima ikibazo c'umurima imvya ndakubwira ubwa mbere naratwaye inda igeze ku mezi 9 umwana arapfa ubwa kabiri ukonye ku mezi 9 umwana arapfa ubu nayo ndameruka gutwara ku mezi 6 fye je narushe shaka gusubira iwacu rondera uwundi yes siri tu usanga nyene umurima waratitutse ikindi naco baby je conzi je ndibuka neza ryari twayiruse kwa muganga batubwiye ko twese dukomeye kandi ivyo byo kubura abana bizo bishikiye twebwe nyene biba bishikira n'abandi je ndibazana kwihangana gusanga turacari bato chama jambo yawe nayarusha oya reka ngende iwacu ndagusabye uvashe we nuba nk'abandi nyene hajye bidandaza baguma bashwana nk'imbe bazimuri muri plafo urumva je gihari gusa ingo tuvugane neza ngaha mama jambo yawe nahera fakudedemba n'umuntu oya uza bureka ishavu uza bureka ishavu je ndi umiliyoneri nawo maze kuba umiliyoneri kazi byo dukira byo kurakara cyambo cy'abanyarwanda ndazi kushavuye cyane ariko rero mu mico yacu nkuko twavuganye kuva kera si byiza kushavuga kandi ushavuye cyane urazi ko niba uri havigwa kubera ibintu byo gushavura cyane ariko icyo nzi gusa wari umwana atekereje mwana atabintu by'indura afise ibi bintu ubona ari byo gutekereza none ko ari ibintu bibabaje erega je sindi imana aho navuga ati abafuye bose ndabagarura je ndi bahebi yake kandi abantu bahebi yake n'abantu batekereje naro umukobwa yitwa Jojo ndazi neza ko atekereje nago kuyariye mu yuriro ndakuzana ngaha ari urugendo nafashe kwaza kugenda gushikane ngayi kujombo ico nco wari umpamagariye ngaha oya si ico we gusiga ihari bisaba ko ukwihangana cyane ugume wihangana ndibaza n'ibindi bizoza nta bituza ngaho ushaka umwana wawe ndazi ko bibabaje kandi bibabaje cyane gusumbanya icyo uriyumvira ari abantu baba bifuza abana ivy'amahera ndubabwiye n'abandi bafise amahera byo kwifuza abana wapi je nka je ndamuronse ni bati ya Mungu ndamubuze naho babishise ariko gusiga ihari reka tugume twihangana kandi urazi ko naco tubuze muri nozo turafise amahera turaba bosi urabona ko uribuka neza ko bigeze kuza wirabura ngaha mugabo urafise akayobe n'ibindi urumva anniversaire yawe nari namaze kuvugana n'umugenzi wanje namubwiye yuko urashaka kubera muri Namibia byishavu gusa wapi abana ndazi ko turabakunda naje umwana ariko rero bishise tukamubura amasheri hari ikanzu ya design nakoresheje 3 million bazoca bamuranye n'umutwe icyo si kibazo urabona iPhone yanje icyo si kibazo cy'amahera gusa reka ngende nashagiye je kubana na Big Fizzo bunyene mu kanya amibisigaye turaza kuvuga amwijo ari no sida musohoka ngiye kubana ni rani kwa Rena murakoze cyane kuvuza iya kubana na Big Fizzo ibiki nanje arakundondera mu wacu shije n'ubuzima none haje ushaka kumbwira ko utari kuranyuma yeah amagara ndavuga ati ngo ndahindukira hageze nigenda fatiwe ndaguterera nkubye nawe ubwiye nurabe inyuma karibu rero hani umuhira ndibaza urahazi shana habonye n'ukuri uratacho habaye ameze neza ahubwo abasista sinzi aho bagiye izimbwa ziguma ziyerera uzi ko ubwoko bw'imbwa bitaguma hamwe wasanga abasista baba bakunda kuyerera nubu maraye nyene nuguma buyerera nyene ndababesheye ndababesheye oya dodo
Urazire kinga. Mama yangu nutinde kuja kure. Aho ubona nje umugabo w'agasugu nicaye ejo umunsi wose ndiko ndavuga kagakobwa ka dodo ko ntama njyama itiro rikanka nkajya injya nizingire nzopfa na stress nakabyiri kiri ku mutima ndavuga utura munsi rirangira ndarivuze ndavuga mama yangu sindavyemera hajya ubona hajya kwibara twahuye nahica kuva 6h mu gitondo mvuga ati ka dodo nazi karaca ngaha tu 6h ndakurindiriye saa moya ndakurindiriye saa 2 saa 3 bageze saa 8 ho inzara irankubita kuva mu gitondo sindaje inzara inamtomagurira mvuga akazi bagumako aha ndamurindira dodo arasohoka tu nuzo kwinjira wonyere internet ndavuga ati ibe zashi je dodo turangiranye tubunanye tu ncambona ngabura se ugo natanye kubona ugo rutwe rwawe ngo vuga ndavuga ati ngo karaza nuko ndavuga ati donda hii dodo arasohotse ndaja kunda gukurira pole gusa gahungu waramukanye je kamba bajefu kakura mugijeka gusoma guranganda avuga ati mabara mugenzi wanje ugenza gusoma nga nana kimwe none ndagusome nanje sindi umugenzi turo bagenzi kwanza ubu nituragira ku inge nawe basi nawe ngo ndagusome nyene kuri dodo uba rero dodo niturinde kuja ku mama yangu ndakazuru wapfuye nje naragukunze hamwe uvuga ati ngo pamba kuvuna musi shaka urukundo cyangwa se ndagukunda no candaba nkapfa ngaba kampamba nkapfa nkawera nuko kwimana ndakunda none washimiye iki famba urabona ngo bususu ufise urabona utwiso urabona umenyo urabona amatwi nkobora kugushima ahubwo dodo nutevye ja kuvuga ati famba nje ndagukunda ubuzi wobandanya pana gutegura umwikorose umva renda kubwira ego shaja kodo jewe nimba washimye nangora yo arabiduriyeko ariko papa niyavyemera yego none haragufyonda nibihe no oya nana reka kugira umwanasha ubwo kugutongoza wewe hanyuma papa wacu avuga ati njewe ndavyemeye ubona bihuriye nahe oya papa wanje ni wahora nshimira nangorane ndazi nazokwanga uri umutipe mwiza uri bogare abaho nyene Mbega no gusa uranshimishije kwe ati papa wa makademe uri mwiza ntashobora kukwanga none hamwe hazogera gufyondana ibihere nituzogenda kwasoya ngo papa famba oya je ni babi papa gusatanga avuga ati ako ashikira ngo cyako ukacujako yes no kwidodo genda gushimira nakora jewe harero cyari ku mutima kiraserutse nakora akuvuna muzi itari ku rumushiri wanje oya je papa wanje je ndiko ndakuraba ukuntu meze papa wanje nashobora wono ubwira papa wawe eba nbaze umuntu yandeshe ni kakagabo kagasuguru ariko byo kwibi nkoko nuzi ko nabihetse babi ubwira gusa ni kakagabo kagasuguru zangeso yaraziyevye ariko ari umusuma ari umusi nigeze kuza kwibi wawe naduze kuri portail atarukira ahantu mwari mwanitse ifu ndanyibuka uwo musi maze gutarukanye umuryango ndatarukira mu muryango mfungo pako sose rusoka je magaze burya uvunyuziyeko ararondera ninde ko ranyima kandi ndingaho nyene uvunyuziye mu masaha kati kwabo so nabyenga fisi bakuyagufata ahubwo nani urazi icyaje kumfasha nani se namenye ukera amenye yera n'uvubwira niyambona ahubwo sinavuze kuko narigira navuga gusa yacabona ururimi ngene rutukura yacangumva wa musoma kuvuga dodosha wankunze nyene nagukunze sha ndetse ikindi kibizo shi iyo shaye kuri Imana iyo cyara tukoropesha iki ni goropesha ziri wese kuri kwimana ariko ikintu ndiko ndiyumvira gushika none ugo rukundo maka so a confirme n'urukundo nyabaki oya je papa nangurane papa aracafise bimwe vya kera na kasowe karashaje mama yangu igere nakabo maze kumubona no ariko nyene asha none ubu nyene uwe wavyemeye uvuga ati nje ndaraye kandi wankunze bisha bigenda gute papa nashobora kwanga rega aracafise bimwe vya kera amahoro ni sawa meze neza yego ndabona watuzaniye umushitsi hapana umushitsi we uwo ni bofure pana kuzwani kiamenye ngamahoro mutoni uwo ni bofure wa kuvuna uno musista wanje naje nashe karibu umushitsi yamavuka yaheze sha uno munsi Samwe na rimwe Sena tebe hari ari imbere kwa nani kwa matiwi. Ungiri. Hari ibintu byo turavugana bya bintu bizi. Ayo mavuka zenda kubyira udandaza uvuga hejeje kudandaza mavuka kaca kwa matiwi bazogutsiku. Nuko yana. Rozo wandiki amenyo na matiwi jamunzi ndiko kuvugana n'abantu. Yananiwe ni.
Mimi yoko sida kubyo ni bofe. Bofe. Ati bofe nani? Sheri, uyu ni bofe ba. Niko ko wafunguye zangena kubiteje musoro. Abantu twe mu rukundo yewe. Abaze cyo gufungura abantu bashushe. Base gatuzimana umushitsi we. Navyo kuzimana shira aho. Oya agenda hadi. Arahaje shatureka tu. Inzira ndani ukura gutiya. Kajewe. Ira birinjye. Weja hiyo sha. Shiriwa. Akarona ga sister kanje tubana ngaho. Ndabona karakere. Karakere tukadana tuvuka. Nurahura nako muri site zavuka na. Oya ndakumva gusa. Gafise induru naho mucyamye mu gitanda zavuka gutuvyuka. Eyo shiri wanje dodo. Nuko ndaneza cyane. Oya nanje ndahimba. Agatima gasuri mu gitere ngo kwapu. Mahoro aha ni muhira kandi nikimenyamenye muri kuno kwezi nyene ndiko na propose nzo gutwara aho urahiriwe aho ni nka chance Ni sawa.